Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake basaba leta ya CNDD-FDD gutanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi, kandi bikaboneka neza ko yamaze guhamba igihugu c'u Burundi ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere iyi ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro ya CNDD-FDD imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Tubazaniye amakuru menshi ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi bigaragaza ko igihugu c'u Burundi abarundi badahagurutse kugira ngo barwanye iyi ntwaro, byanze bikunze kizisanga mu manga ikomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Igihugu c'u Burundi kiri mu bibazo bidasanzwe. Jacques Bigirimana niwe ubitangaza, akavuga ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko Uburundi bwaha ikigongwe abagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 amaze bakagarukanwa mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo amakungu yongere kwizera Uburundi amaze abuhe imfashanyo, bityo igihugu c'u Burundi kizahuke. Uretse ko benshi babona ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko iyi ntwaro yasezererwa, kuko kuva yashika ku butegetsi nta kintu na kimwe yigeze ifasha abarundi. Umukuru w'umugambwe FNL Jacques Bigirimana avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe biteye ubwoba, ibiza, ubukene bw'igitoro, isukari, ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi. Ubwa Jacques Bigirimana ubwo bukene bwatewe n'ibura ry'ifaranga mvamakungu, agasaba leta y'u Burundi gutanga ikigongwe ku bantu bose bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 kugira imfashanyo zongere kuboneka. Ibi yabivugiye Igitega inyuma y'umwiherero w'abarwara uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu, hari kuwa gatandatu igerekerezo rya 27 na Mukiza 2024. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL yaramenyesheje ko igihugu c'u Burundi gihanzwe n'ibibazo byinshi mu by'ubutunzi kubera ifaranga mvamakungu ryabuze, bigatuma abadandaza batagishobora kuja kurangura hanze y'igihugu. Uwo arongoye umugambwe FNL atera akamo leta y'u Burundi ko yotanga ikigongwe ku bantu bose bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, bose kugira abafasha Uburundi basubire gutanga imfashanyo. Ariko ibyo yavuze n'umushiranganje wa mbere akaba yarabisubiyemo, akavuga ko ingorane zose ziri mu gihugu c'u Burundi zatewe n'ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko cy'umuhisi Petero Nkurunziza, aho Gervais Ndirakobuca amakosa yose yafashe akayatereka ku muhisi Petero Nkurunziza, akavuga ko ikiringo ca gatatu yashatse kwitoreza kandi akakibona cyateye ingorane zikomeye cyane, kugeza n'ubu ngubu abarundi bakabaye mu ngorane zidahera kubera ibibazo by'icyo kiringo ca gatatu. Jacques Bigirimana yagize ati, iruhande y'ibyo bibazo biza byateye igihugu cacu bije byiyongera ku bukene bw'igitoro, isukari, ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi. Ubwo bukene bwatewe n'uko ifaranga mvamakungu byabuze mu gihugu, ubukene buca buriyongera kubera atabadandaza bashobora kuja kurangura ibintu hanze atamadolari bafise. Ibyahora byinjira mu gihugu byaragabanutse cyane, harimwo mbere n'imfungurwa dusanzwe twirimira hano mu gihugu cacu.
Kuri ibyo byose rero umugambwe FNL dusaba leta y'u Burundi gushikiriza amajambo y'ihumure yohumuriza ababenegihugu bari mu ngorane. Ndasabye leta gufata ingingo za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze igihugu c'u Burundi bikunde batahe. Tuze ko benshi bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015. Dusabye leta kugira imbabazi kugira ejo turabe ko amakungu na cane abafasha Uburundi bavuze ngo baradukuye ko ibihano mugabo ni ku munwa gusa, ibihano ntibiratuvako. Igihugu c'u Burundi kigeze kumanga mu byo ubutunzi aho hamaze iminsi ibonekeza ibiza bidasanzwe bije gusongera isibe ibibazo Uburundi bufise muri kino gihe. Ni mu gihe byagaragaye ko n'amashirahamwe ya leta atanguye no guhomba yose. Leta y'u Burundi ikwiye kureka kwiremesha, yemere ko igihugu kiri mu bibazo maze kirondere imfashanyo mu makungu kugira bugurure ibintu mu maguru masha, ibintu bigishoboka. Narirya benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugera ku mfiro, bakaza bemeza ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kandi biteye isoni. Leta y'u Burundi yari ikwiye kugira ico ikora kugira ngo itabare abarundi, ariko abanyepolitike batandukanye bakemeza ko ibintu bidashobora guhinduka mu gihe iyi ntwaro ya CNDD-FDD itarahinduka, kuko biboneka neza ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari inkurikizi z'amakosa akomeye cyane abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bagiye bakora mu myaka itandukanye kugeza bigejeje igihugu ku mfiro, aho benshi bavuga ko igihugu c'u Burundi cyageze ku mfiro. Benshi bakemeza ko kuba mu Burundi ari ukuba mu kigandaro, kuko benshi barabona neza ko igihugu c'u Burundi cyamaze gusambuka ku rugero rukomeye cyane. Byatangajwe ko abarundi muri iki gihe batazi iyo igihugu cabo kija n'iyo kiva. Amakuru adushikira nuko abarundi batazi iyo bajya ndetse n'iyo bava, kuko biboneka neza ko igihugu cabo camaze kwinjira mu manga ikomeye cyane. Byatangajwe ko abarundi muri kino gihe batazi iyo igihugu cabo kija n'iyo kiva. Nibikubiye mu butumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe ushinzwe gutabariza abarundi bari mu kaga gakomeye cyane. Yatanze ubutumwa akoresheje urubuga rwe, avuga ko yabuhawe n'umurundi wuzuye agahinda ugize igihe ababazwa n'ibyo ubutegetsi bw'u Burundi bukorera abenegihugu b'iki gihugu. Yagize ati hari umurundi ubabajwe n'aho igihugu cacu kijya, yumva yuzuye agahinda, ahitamo gutanga ubu butumwa akoresheje inyandiko. Agira ati igihugu cacu gisigaye kimeze nk'uyu mugabo, ntawe uzi neza iyo turiko tuja, hasigaye aho gusenga gusa, kuko biraboneka neza ko igihugu cacu camaze gusambuka ku buryo bukomeye cyane. Yakomeje agira ati musomyi wewe urabibona gute? Twumvise amajambo meza avugwa n'abategetsi bayoboye iki gihugu, twumva iterambere ridasanzwe ryo muri 2040 na 2060, ariko turebye umuvuduko uriho tugasanga n'ibyo twahoranaga birimo gusenywa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uza wumva ngo inote ya 50 fabu y'inyabihanga ugasanga ingana n'amadolari 5 y'amanyamerika. Bwaca kabiri ukumva ngo twabuze ifaranga zo kurangura igitoro. None za note z'inyabihanga zajanwa hehe? Ntibazijana kugura igitoro. Muri ubu butumwa berekanye ibintu bihambaye kandi bibabaje byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze kugeza igihugu ku mfiro, kandi abarundi isinzi bakaba batazi iyo bava n'iyo bagana, bakaba batazi icyerekezo leta yabo iriko irabaha, kandi bakabona neza ko igihugu c'u Burundi kimaze kugera ku mfiro kubera amakosa akomeye cyane yagiye akorwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga ko aho igihugu Burundi kigeze rwose kigeze ku mfiro, kandi bakaza bemeza ko igihugu c'u Burundi kiriko kiricwa n'abatwara igihugu ku rugero rukomeye cyane. Abarundi batandukanye bagasaba ko ibi bintu byahagarara, ariko benshi bagahamya ko ibi bintu bidashobora guhagarara
mu gihe iyi ntwaro izaba itarasezererwa ku butaka bw'u Burundi kuko biboneka neza ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD ariyo izingamitse igihugu c'u Burundi. Ubanza naho abanyagihugu bo muri komine Gihanga bavuga ko bafise ubwoba n'amakenga ku bijanye n'abantu bamaze iminsi banyuruzwa mu nyuma bakaburwa irengero. Bashikiriza ko bamaze kuba babiri bo ku mutumba Buringa, umwe wo ku mutumba Kagwema hamwe n'uw'Igihanga. Ubwo abanyagihugu hari abahamagarwa ku telefoni bitavye ntibagaruke, abandi ngo hakaza imodokari abayirimwo bagafata uwo baba barondera wese, amaso akaba ayo ngayo. Bavuga ko batazi amasoko baba bafise, bongera ko bahigisha hose ntibaronke n'ikiziga. Basaba abategetsi gutanga umuco no gukinga ntibabandanye kunyuruzwa ku bwinshi. Uwurongoye komine Gihanga avuga ko bibabaje cane. Leopold Ndayisaba ashikiriza ko baguma bahimiriza abanyagihugu gutanga inkuru ku mwanya igihe cose bagize amakenga canke babonye ibitameze neza. Asigura ko nk'Iburinga canke mu Kagwema babimenyeshejwe bamaze kubatwara, n'uw'Igihanga ngo babimenye bukeye bwaho. Ibyahise bituma baburirwa irengero, ariko abarundi batari bake bakaba bashavuye cane, bakabavuga ko ibintu biriko biraba biteye ubwoba. None abatwara ntibazwi bose baba bazwi, ahubwo abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD nibo bakora icyo kibi, amaze bakabandanya kwigira nk'aho bitabareba. Ariko ubwicanyi bariko barakorera abana b'u Burundi nibwo buriko burabagaruka, igihugu c'u Burundi kikaba kigeze ku mfiro. Karusi naho hari abagabo batatu harimwo umupolisi bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi Karusi, babiri bahagaritswe ku wa kabiri, uwo mupolisi nawe ku wa gatatu. Inkuru ziva mu gipolisi zivuga ko abantu bagirizwa ubusuma bw'amatongo ku mutumba Mwoya muri komine Buhiga no mu cungararo yaho. Bivugwa ko bakoresha uruyeri bagaca bayagurisha. Abantu bashika batanu bavuga ko banyazwe baciye bitura intwaro mu ntara n'abajejwe igipolisi. Mu gipolisi bamenyesha ko abo bagabo batetse umutwe bagiriza abantu baguze amatongo ko bayaguriye abatari ba nyirayo, ngo bazanye umugabo bemeza ko ari we nyirayo. Basigura ko yavukiye i Bugande ariko ko yabyawe n'umuntu wo muri uwo muryango wagurishije amatongo. Ubwabo uwo se wiwe yaragiye muri ico gihugu ariko ntiyagaruka mu Burundi. Mu nyuma ngo byaramenyekanye ko uwo mugabo atavukiye i Bugande canke ngo akurire yo, ariko ko ari uw'Imuyinga. Yagiye n'inama n'abo bantu. Bamwe mu baguze harimwo abadandaza benshi bo kw'isoko Ibuhinga bashikiriza ko bari bafashe ingingo yo kugura ubugira kabiri. Abandi barabyanse baca bitura intwaro n'igipolisi kuko abanyagihugu b'Ibuhinga bavyemeza. Mu gipolisi bavuga ko babandanya amatohoza kandi ko n'abataraboneka bashobora gufatwa umwanya uwo ari we wose kugira ngo abariko barakora ayo mabi angana gutyo bahanwe hisunzwe amategeko, kuko biboneka neza ko bariko barahemukira abarundi ku rugero rukomeye cane. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko byanze bikunze ibi bintu bishobora guhagarara, kuko biraboneka neza ko biriko birateza impagarara mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba ari ibintu biteye ubwoba, byerekana ko umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tabananize Rumonge, aho igice c'ibohero rikuru rya Murembwe kiri mu mazi cyose. Mu masoko mu butungane twavuganye amazi y'ikiyaga Tanganyika yaranyengetereye mu nyubakwa z'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu ntango z'iyindwi. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa n'ikibuga c'umupira w'amaguru navyo nyine byaratewe n'amazi. Abapfunga barafise ubwoba ku magara yabo, bakaba bafise amakenga ko bashobora kugwandura ingwara zifatiye ku isuku rikeya. Abapfungwa ntibagishika kuri ico kibuga kugira ngo bakore ikarashishi. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa naco nyine caratwawe ku bwayo masoko nyine. Izo nyubakwa ziri zubatswe ku isi y'umusenyi, ibituma amazi y'ikiyaga Tanganyika anyegetera byoroshe.
abapfungwa barafise amakenga ko hagiye kwibonekeza isuku rike bivuye kuri iyo nyuzurira. Amwe mu masoko yegereye abo bapfungwa afise ubwoba ko ibinogo bifata amazi hamwe n'ibishikiramwo imyanda iva mu buzu bwa surwumwe bigiye kuziba. Ibyo bizotuma isuku riba rike. Byatumwe hatangura kuba amakenga kuko iryo bohero risanzwe ririmwo abantu benshi cane. Kwa kane uheze abapfungwa 85 barangururijwe mu ibohero rikuru rya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Hari haheze amezi 2 bazanyweho bavanywe muri iryo bohero nyine rya Rutana. Amasoko yaho nyine amenyesha ko hasigaye abapfungwa 1200 bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe, mu gihe iryo bohero rifise ubushobozi bwo kutarenza abantu 800. Abapfunga bafise ingorane zo kubura imisegeteri n'ibikoresho byo kwifuka ndetse n'ibindi byankenerwa nka byose, kuko bavuga ko leta isa n'abatereranye ku rugero rukomeye cane. Amakuru yacu nakagaruka mu kandi kanya karibuze, turaza tubazanira amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwabugiye gusamburwa n'abawurimo. Ayo akaba ari amakuru ariko aradushikira avuga ko abadede batandukanye bo ku rwego rwo hejuru babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, bakaba biyumviriye kumutembagaza ku butegetsi kandi igikorwa kikaba kiri hafi guhera. Byose nyine muraza kubikurikira amakuru yacu yo hanyuma.